muntu w'Imana ndagutera intege ugira inyota yo kugororoka kuko ni inyungu kuri wewe. Haleluya. Kuko iyo uriko urahamagara Imana, mamavuta Yesu mbone kwaka, mamavuta ndakwinginze. Mbega murazi ko hariho n'abantu mamavuta Yesu mbone kwaka, mamavuta ndakwinginze, mamavuta Yesu mbone kwaka, mbone kwaka urinde uca, turirimbe 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 tumutazire, wewe mwamaganza bami Yesu tumutazire. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo uw'imiryango yose mw'isi yitirirwa n'indimi zose, ngiye bugufi imbere yawe muri iki gitondo cyiza, igitondo c'umugisha uturemeye kugira ngo tunezererwemwo. Mwami Imana, nje nsaba amavuta yawe, ndasavye imbaraga zawe mwami, ndasavye kugendererwa nawe murengezi w'ubugingo bwanje. Nyemerera mpwemu yera umanura amavuta mashasha, akanwa kanje ugasige, ubwenge bwanje ubusige, kugira ngo ivyo nkora vyose bibe ibihesha icubahiro izina ry'uwampamagaye. Ndagushimiye Data kandi ndakubashe, icubahiro cose kibi cawe, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nk'aka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ko Imana yumvira abagororotsi nk'umwana w'ikinege. Haleluya. Imana irumva umugororotsi nk'umwana umwe. Haleluya. Umuvyeyi afise umwana umwe, icyo avuze cyose aracumba ahubwo akacihutisha. Iyo ari umwana agororotseho n'igitangaza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi igice ca 34, turasoma kuva ku murongo w'17 dushikane ku murongo wa 22. Haravuga ngo abagororotsi baratakamvye, Uhoraho arabumva, abakiza amagorwa yabo yose. Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe rizovunika. Ibibi bizokwica abanyakibi, abankwa umugororotsi bazotsindwa n'urubanza. Uhoraho acungura ubugingo bw'abasavyi biwe, mubamuhungira ko nta numwe azotsindwa n'urubanza. Haleluya, haleluya. Murumvise umugororotsi ingene Imana imuba hagufi. Umugororotsi murumva ingene Imana imutabara. Murabona maze iminsi ndiko ndavuga ku mugororotsi, maze iminsi ndiko ndatera intege umuntu wese yumve ingene umuntu agendana n'Imana, umuntu yubaha Imana, ingene agirirwa neza. Haleluya, haleluya. Muntu w'Imana ndagutera intege ugira inyota yo kugororoka kuko ni inyungu kuri wewe. Haleluya. Kuko iyo uriko urahamagara Imana uri umugororotsi irakumva. Haleluya. Hari umugabo yitwa Daniyeli, ngira muramuzi. Imana kubera umutima wa Daniyeli, ingene yakunda gusenga, ingene yakunda kugororoka, Imana yamwise ngo umukundwa. Yari umukundwa w'Imana. Haleluya.
Mwibuke ko Daniyeli mugobo gw'intare, intare basonzesheje iminsi n'iminsi, umugobo gw'intare Imana yasanzeyo Kristo yashitseyo. Kubera iki? Kubera umugororotsi Imana imubereye maso, umugororotsi Imana iramupfuhira. Haleluya, haleluya. Mwumvise ngaha ari ku murongo w'17 ngo abagororotsi baratakambye, Uhoraho arabumva abakiza amagorwa yabo yose. Mwumvise, iyo umugororotsi ariko arasenga, Imana itega ugutwi ikumviriza, hama ikamukiza amagorwa yose. Haleluya. Kubera iki? Kubera ari inkoramutima y'Imana. Mbega murazi ko isengesho ngo ry'umugororotsi Imana ngo iricarika cyayo ikumva, mbega urumva ifise nka parfum nziza, niyo umuntu yinjiye yo uvuga ati uyu muntu akaga parfum yisize, yo kumva umenga wogumura uri kurakimotereza, aho kamenga uyu muntu ntiyoja kure yawe. Rero n'isengesho ry'umugororotsi mu mazuru y'Imana ngo yumva ari umubavu mota neza. Haleluya. Ngo ari isengesho ry'umunyabyaha ni gisesema. Haleluya. Rero iyo umugororotsi ariko arasenga, Imana itega ugutwi kandi ngo ikamwishura amagorwa yiwe yose. Haleluya. Ngo Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse. Abantu bafise imitima imenetse barahiriwe. Umuntu afise umutima umenetse ntabika inzikira mu mutima wiwe, yamakuramwo micafu. Haleluya. Kuko umutima we uramenetse, umutima we umenekeye Imana, umutima we ntashaka kuwanduza, ashaka ko umutima we wamugize iki? Wamukeye. Haleluya, haleluya. Kuko twarabonye ko ubugingo bududubiriza mu mutima w'umuntu. Rero iyo umutima ugwaye, iyo umutima ubabaye, iyo umutima wama widoga, umva Imana ntibamo. Nasanze ibyago byose bantu b'Imana nitwe tuvyikwegera. Kenshi ibyago turavyikwegera. Kuko iyo wewe ushitse ibyagezwe by'Uhoraho, Imana n'ukuri ntiba kure yawe. Imana ntiba kure yawe, Imana iba hafi yawe, Imana iyo uvuga irakumva. Haleluya. Muze murabe n'umuvyeyi afise umwana agororotse, iyo ateruye ijambo avuga, umuvyeyi agira attention kugira yumve ico uyo mwana agira avuge, kuko azi ko avuga amajambo y'ubwenge, avuga ibintu bizima bifise akamaro. Haleluya. Ariko umwana w'ikigabo imisi yose wamufise ubwoba uti mbega uwo agira arazagurika avuga ibiki, kuko bufise ubwoba. Ariko umwana agororotse, umwana w'ubwenge, ahubwo umuvyeyi aba fier y'uwo mwana. Rero n'Imana iranezererega umutima w'umugororotsi, Imana iba fier y'umuntu afise umutima umenetse. Haleluya, haleluya. Ngo Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, akande akiza abafise imitima ijanjaguritse. Umuntu afise umutima ujanjaguritse n'umuntu afise umutima wihana, niyaguye mu ikosa ahubwo yihutira gutunganya, yihutira gutunganya. Mbega murazi ko hariho n'abantu basaba imbabazi atani ikosa bagize kugira ngo aruhure umutima wiwe. Afise umutima umenetse, afise umutima ujanjaguritse, aravuga ati uyu mutima sinkeneye. Agashobora no kugenda akabwira umuntu ati nukuri mbabarira ku byabaye, kandi atari we yakoze ikosa, ariko ari kugira ngo yumve ko umutima wiwe atakiwanduza. Haleluya. Uyo muntu rero akora ku mutima w'Imana, Imana yihutira kumutabara. Haleluya. Mu ngorane zose aba ariko aracamwo. Ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ngo ariko Uhoraho ayamukiza yose. Muribuka ko Kristo yavuze ngo musi ndababwiye ngo isi ngo ngiye kubamwa amahoro, ntiyavuze ngo mugiye gutekanirwa. Oya, yavuze ati ahubwo isi irimo amagorwa menshi n'amakuba, atariko abanje muhumure. Haleluya. Muhumure, ndi kumwe namwe, ndi kumwe namwe ntimutinye. Rero ntiyavuze ngo hariho igihe abantu benshi iyo bahuye n'ibyago ubona bagira ubwoba, bakihebura, bakibaza ngo jewe nakoze iki? Oya, ntacyo wakoze.
amarushwa y'umugororotsi ni menshi, urahura n'intambara utanazanye. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo ayo magorwa yose, ayo marushwa yose, izo ntambara zose uriko uracamo, Imana irazigukiza zose. Haleluya. Kubera iki? Kubera uri inkoramutima y'Imana, kubera ufise umutima umenetse, ufise umutima ujanjaguritse, wihutira kubabarira, wihutira kwihana. Haleluya. Ntubike inzikira muri wewe. Amen. Ushitse ivyagezwe by'Uhoraho. Rero wewe uri inkoramutima y'Imana, nico gituma Imana yihutira kugutabara. Haleluya. Haleluya. N'ahandi ho amagorwa, gupfusha, gusonza, kubabara, ibyo tuzobihorana gushika tuvuye muri uyu mubiri. Ariko itandukaniro ririho ni iyo wizeye umwami, nta kigutera ubwoba. Uravuga ngo ikiko kibaye n'Imana yabiteguye, n'integuro y'Imana, kuko Imana ntiyo kwemera ko umwana wayo ababara. Haleluya. Avuga ngo ndakugwanirira mu bikugora byose. Haleluya. Rero amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Ngo azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe rizovunika. Bisigura ngo intambara ucamo, intambara uhura nazo, nta masekerezi zogusigira. Kuko hari n'igihe abantu b'Imana, umuntu akora icaha, ingaruka yacyo ikazohoraho, ariko umugororotsi nta ngaruka. Kuko umugororotsi yirinda icaha. Erega kenshi burya ndababwire, amasekera asigara kubera umuntu aba yagendeye mu vyaha. Mugabo gihe wewe uri umugororotsi atavyo wigeze ugenderamo, uno n'ingaruka yova hehe? Ibikuza ko ni Satani ashobora kuba guteye, canke n'Imana iba yavyemeye. Ariko iyo ije gukuraho igihe cyo gutabagwa kigeze, birarangira nta ngaruka iba inyuma. Ariko igihe wagendeye mu vyaha, naho wihana, ega Imana irakubabarira, mugabo ingaruka z'ivyaha zigumaho. Haleluya. Rero umugororotsi arahiriwe. Umugororotsi arahiriwe. Ngo azigama amagufa yiwe, ngo nta na rimwe rizovunika. Haleluya. Ngo ibibi bizokwica umunyakibi, abanka abagororotsi bazotsindwa n'urubanza. Umvise? Abanyakibi umugabane wabo murawuzi, nuko uzobabazwa iteka imyaka yose. Umunyakibi aragowe ko yamana umutima mubi, yamana umutima uhagaze, yamana ubwoba muri we, yamana ishari n'inzigo muri we. Kuko nibyo sebuja ari, niko sebuja ari. Sebuja n'umunyakibi, n'abamukorera n'abanyakibi. Ariko umugororotsi asa na se. Haleluya. Asa n'uwamuhamagaye. Rero n'abantu banka abagororotsi, murumva ko ari akaga kuri bo bikwegera ibyago bikomeye. Imana idufashe. Ngo ibibi bizokwica abanyakibi, abanka abagororotsi bazotsindwa n'urubanza. Urumva umuntu yanka umugororotsi azotsindwa n'urubanza, kuko bari kwakora mu mbone y'ijisho ry'Imana. Abafise urubanza imbere y'Imana. Haleluya. Wirinde kwanka umugororotsi. Haleluya. Kuko Imana imufitiye ipfuhe rikomeye cyane gose. Uhoraho acungura ubugingo bw'abasavyi biwe. Urumva, Imana icungura ubugingo bw'abasavyi biwe. Haleluya. Kuko Imana ikintu nabonye itena ko gusumba ibindi bintu byose n'ubugingo bw'umugororotsi. Umubiri yo ureka ukababara. Twarabonye Imana ireka Yobu. Irareka, arapfusha, ubutunzi buragenda, ariko ubugingo bwiwe yabuhagazeko. Imana rero ihagaze ku bugingo bwacu uko utoshobora kubimenya. Burarinzwe cyane cyane, kuko ubugingo nibwo buzobona Imana. Nico gituma Imana ibubereye maso gusumba uko uvyiyumvira. Haleluya. Haleluya. Ngo Uhoraho acungura ubugingo bw'abasavyi biwe, araburinze, uyu ntiyokwemera ko butosekara. Haleluya. Haleluya.
ngo muba muhungirako nta n'umwe azotsindwa n'urubanza. Mwumvise? Abahungira kuhoraho ntibazotsindwa n'urubanza. Mwibuke ba Meshaki na Abedenego na Saduraka. Barabwiye, umwami yarababwiye ati mbega mwebwe ni igiki kiza kubakura mu maboko yanjye? Ati nimwemere mukora ibyo ndiko ndababwira. Ati kuko nije ndabafise ku burenganzira, ijambo mvuga nta wundi n'umwe ashobora kurivuguruza. Baratumve tukubwira amakuru. Ati Imana dusabye, iyi Mana dusenga, ati birashoboka ko itodukiza. Ishobora kudukiza canke ntidukiza, atari ko icyo tukubwiye ni kimwe. Ntidushobora kwizigira we, ntidushobora guhungira kuri wewe, ntidushobora kwizera amajambo uriko uratubwira. Twebwe twahungiye munsi y'amababa y'ishobora byose. Haleluya. Nta kindi kintu na kimwe cyangwa uwundi muntu n'umwe twashobora gufukamira. Haleluya. Haleluya. Uwo gufukamirwa n'umwe, uwo kwizerwa n'umwe, ati niyashaka azodutabara, natashaka arashaka reke, ariko icyo tuzi ni kimwe. Twebwe tuzopfa tukimwizeye. Haleluya. Haleluya. Imana mwijuru itangazwa n'ayo majambo y'aba basore. Irungika marayika wayo ati ihute muri itanure. Haleluya. Ngo babatereyeyo basanga marayika uhoraho niyari. Haleluya. Kuko bizeye uhoraho. Haleluya. Haleluya. Ngo uhoraho acungura ubugingo bw'abasabyi biwe, muba muhungirako nta n'umwe azotsindwa n'urubanza. Nta n'umwe. Wahungiye mu mababa y'uhoraho ntaco uzoba. Muntu w'Imana, ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, hungira mu mababa y'uhoraho. Hungira mu gitutu c'ishobora byose, aho uzohabonera umugisha kandi uhakirire n'amasezerano yawe. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana nyene impuhwe n'urukundo, sindambirwa kugushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe Mana. Nkagushimira ko ubereye maso abagororotse. We ntusinzira ntuhunyiza, kandi witaha mwami Imana abagororotse. Ntuzokwemera ko batsitara, ntuzokwemera ko batemba, kuko uwafitiye ipfuhe rikomeye. Mwizigirwa mwiza, ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.